Ini Mutsi Champion TV musanzwe mubimenyereye. Mutsi Champion TV musanzwe muzi ko yuko ni televiziyo ikorana vya hafi n'ikigo Disara canke igakorana vya hafi n'abantu basanzwe bagendana ubumuga. Mu majambo make ni ijwi ry'abantu basanzwe bagendana ubumuga. Disara yarihaye ihangiro ryo gutanga ibitungwa ku miryango isanzwe igendana ubumuga. Ubu twari mu gikorwa cy'uko tugenda tubagendera turaba mbega ivyo bitungwa bibayeho gute, birafashwe neza, mbega vyarungutse, mbega hari ingorane bigira. Nkuko mubibona imbere yacu kuri kamera turi kumwe n'umushinga nahe asanzwe agendana ubumuga. Tumusanze mu rugo iwiwe, reka tumusabe kwanza abanza twidondore yongera tubwire neza na neza aho turi. Namahoro gamze? Yego namahoro. Kubatakuzi amazina yanyu mitwa gute? Yego kubatanzi amazina yacu nitwa Nyandwi Alexis, basanzwe ngendana ubumuga. Aha turi nko ku bantu bariko badukurikira batabona neza na neza aho turi ni hehe? Aha turi ni muri commune Buganda, zone ya Gasenyi, agacimbiri ni Kabumenge. Mbe aha tubasanze no musanzwe mu banyene? Yego cyane niho tuba. Muri umwe mu bantu bagendana ubumuga babashe guhabwa ibitungwa n'ikigo Disara. Twagomba tubabaze iki gitungwa kuva mwakironka. Hariho ko coba caragiye kibagora, hari intambamyi mwagiye murahura nazo, coba caragwaye, byagiye bigenda gute muharuye kuva mukironse? Yego cyane murakoze. No kuvuga iki gitungwa kuva tukironse tugihawe n'ishirahamwe Disara, intambamyi ntizabuze. Intambamyi zarabayeho kuko ubwa mbere hoho twarabanje turagorwa n'ibifungurwa ko twakironse mu gihe kitoroshe cari igihe cici, igihe ibifungurwa byari bigoye kuronka. Muri ico gihe rero twagerageza gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo tugere ahantu kure mu ishamba kugira ngo turebe ko twokironkera ivyatsi gishobora gufungura, ibindi bijanye n'amasondori. Ivyo nabyo byaratugora cyane kumvo z'uburyo, ariko twaragerageje buhoro buhoro taraba ingene twoshobora kugifungurira naco. Ku mibereho y'ico gitungwa kiragwara canke bimeze gute? Murakoze cyane. Kuva tukironse no kuvuga twakironse ari gitungwa kitari kimeze neza, ariko inyuma yaho twarashoboye kugerageza kugifungurira, hanyuma turaronka ibinini mu misi ya mbere. Kuva ico gihe ntago kirigera kigwara. Tukiri kwico nyene twako turayaga no kuvuga nkejo canke ryaje gitungwa kigwaye muca musabwa kubimenyesha umwe asanzwe batwara mbere buje se mu mutwara abandi mu no mutuma Gasenyi. Yego cyane. Nkamwe bwe rero mva musanzwe mutwara abandi muca mubimenyesha ikigo Disara canke nabajya musanzwe murongoye ngaho kuno mutumba hari gitungwa kigwaye muca mumenyesha ikigo Disara, kuko hariho benshi bagiye baronka ibitungwa bikagwara bikanapfa batabimenyesheje. Hanyuma tugije ku kibazo gikurikira, ico gitungwa mbega coba kitarunguka? Murakoze cyane. Igitungwa ntikirunguka, ariko ubu unya turafise ibyizigire. Nkuko mubibona murabona n'igitungwa kimeze neza kandi gitagase, kiri mu mezi, kirakwije amezi 2 n'imisi 3. Urumva yuko kiri mu kunguka. No kuvuga mu mesi iri imbere hazohageze ko mwokorera abandi. Yego cyane. Muravyihangira ikigo Disara cihaye cyo kugira ngo gifate umugambi wo gutanga bitungwa mu mihana. Mbega gutera iki akama abandi bantu basanzwe bagendana ubumuga ariko bataraja muno mugambi w'ikigo Disara kwakira ibitungwa mu ngo zabo? Murakoze cyane. Ubwa mbere ho nabanza gushimira Disara kwihangiro yihaye ryo kugira ngo ishobore guhereza ibitungwa abantu bagendana ubumuga kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere mu bijanye n'ubworozi. Hama ikindi naco nosaba ku bantu bataronswa ibitungwa nuko nukuri nabo no basabira ahubwo kugira ngo nabo baze babironswe. So kuvuga yuko badashoboye kubitunga canke batifuza kubitunga, ahubwo barasaba aho bari hose baravuga ati nukuri natwe tworonka igitungwa tworora, nuko natwe byo tubera byiza cyane. Hari abavyifuza cyane kandi babikeneye by'inguvu. Hari abaza biyumvira ati umuntu agendana ubumuga umuha igitungwa ntaco yoshaka gukurikirana kumvo z'ubumuga, ati igitungwa gikwiye gutunga umuntu wasanzwe akomeye. Wewe wenyine utanze akarorero kugira ngo ubwire abandi, wobwira ko abandi bantu bagifise ivyumviro bene ivyo canke abandi bantu bafise ubumuga ariko batinya gutora ibitungwa bibaza ko yuko byo hava byananira gutunga? Yego murakoze cyane. No kuvuga ubwa mbere hoho nuvuga yuko abantu biyumvira ivyo nukuri ari abantu bihenda cyane. Umuntu agendana ubumuga n'umuntu ashoboye cyo kimwe nabandi, nakare turashoboye, kuko umuntu amugaye umuha igitungwa arashobora kucorora kikamungukira, agashobora kwiyungunganya mu muryango,
eka mbere n'abandi bose bakaronkeraho. Ni ukuvuga rero ga abantu biyumvira gutyo ndumva ko nabo bogerageza bakaza barorora ibitungwa hanyuma bagashobora kwiteza imbere ndetse bagateza imbere n'igihugu kuko urumva ko biheza bikagwira abenshi bakabironkako. Igitungwa hariho benshi bagiye batubwira ko kibaho umwavu, mbe mwebwe ntikiragira kubaho umwavu aho mushobora kugikoresha? Umwavu kwera icaraduhaye muca mushira mu mirima. Yego cane. Tubashimire kuba mwemeye kutwakira ngaha mu rugo iwanyu, twongera tubasaba ko yuko mwobandanya muhimiriza abantu kwinjira muri uno mugambi, kuko uno mugambi uriko uragenda ukura, ko twifuza ejo canke hirya y'ejo no kuzoshika ku rugero rwo gutanga inka ku bantu basanzwe bagendana ubumuga. Yego murakoze.